mwiriwe canke mwaramutse, umwe wese bivanye naho aherereye canke bivanye n'amasaha urabiye iyi video. Uno munsi tugiye kwiga ku ma phrase canke ku ma sentences dukunda gukoresha kenshi mu Congereza. N'amajambo kenshi dukunda gukoresha mu kubaza ibibazo bitandukanye, abagenzi, ababanyi, abo dukunda mu buryo butandukanye. Reka duhere rero kw'ijambo rya mbere. Muraribona ijambo rya mbere rivuga ngo what's new. Ariko tutaraja kure, reka tubasabe muri rwa rukundo nyene, kugira ngo tubandanye twigira hamwe ivyigwa vy'icongereza, ukaba utaragira subscribe canke utarafyonda aho hepfo, murabona ahantu handitse mwarimu Joseph canke Jose, ukaba utarahafyonda aho imbere handitse s'abonner, tugusabe mudufashe muhafyonde kugira ngo ivyigwa dushirako, ivyigwa twigisha muzobandanye mubironka, kuko utahafyonze ari ivyigwa utazobona, ndetse biranagora cane kugira ngo umenye nuko twashizeko video. Ariko warahafyonze biroroha cane kugira ngo tubibona. Iyo utarahafyonda usanga hafise ibara ritukura, musanga hasa n'iri bara nandikishije 1 2 3 4 ngaha, murabona amabara nakoresheje ngaha, niko usanga hasa utarahafyonda. Waramaze kuhafyonda bica bakwereka ngo abone, mu yandi majambo canke usanga donc usanga hafise irindi bara, usanga hagomba gusa n'ivu, aho uba warahafyonze. Iyo wahafyonze ntiwongere kuhafyonda kandi, kuko uciye kuhafyonda uba uvyononye, uba uyikuyeko, co hareka uko nyene. Muga naba utarahafyonda, namba ubona hafise ibara ritukura, hafyonde kugira ngo subscribe ijeko canke ube abone, uyandikishe mu yandi majambo. Hanyuma uce ufyonda na hariya imbere hariho akantu k'agakengeri, hariho abakabona n'abatakabona bivana na telefone ukoresha. Uce ufyonda nako gakengeri kari hariya imbere, ako nako kagufasha kugira ngo video tuyishizeko ubwo nyene utubona baguha message ngo video nini kuri YouTube yagiyeko. Ego, reka tubandanye rero. Ijambo rya mbere rivuga ngo what's new. What's new ni iyo uriko urabaza umuntu, mu Kirundi niko uvuga ngo nta bishasha, nta gishasha, uvuga ngo what's new, nta gishasha. Tuje ku ijambo rigira kabiri, how was your day. How was your day. Igihe umuntu muba mubonanye nko ku mugoroba mutirigwanye, ukamubaza uti mbega umunsi wagenze gute, wiriwe neza. How was your day, umunsi wari umeze gute. Ni ukuvuga aha muri ku mugoroba canke ni mw'ijoro, uriko uramubaza uko yiriwe, uko umunsi wari umeze. Reka tuje kuri gatatu, I am leaving now. I am leaving now. To leave bisigura kite. Iyo uvuze ngo I am leaving now, bisigura ngo ngomba ngende, ndagiye. Bisigura ngo ugomba uve muri ico kibanza uje mu kindi, ugomba ugende. Rero uvuze ngo I am leaving now, uba uvuze ngo ndagiye, ni ukuvuga singiye kuguma ngaha. Kane, you look great. Iyo umuntu avuga ngo you look great, ni igihe avuga ati usa neza, donc apparence. Mu yandi majambo ashobora kuba akubwiye ngo you are smart, umeze neza by'ukuri, uri smart, ndakuravye urakayangana. Swate umuntu ashobora kuba yambaye neza akavuga ati you look great, urakayangana, you are smart. Hanyuma tuje ku ijambo rikurikira, cyangwa ku ryungane rikurikira, rivuga ngo what do you do in your spare time. Spare gisigura free. Ni ukuvuga spare time nico kimwe na free time, umwanya widegemvya, umwanya libre, temps libre. Rero umuntu akubwiye ngo what do you do in your spare time, bisigura ngo ukora iki mu gihe uba widegemvya, mu gihe uba uri libre atakazi ufise, ukora iki. What do you do in your spare time, niyo nsiguro, ukora iki muri uwo mwanya. Yego, reka tubandanye. Gatandatu, I play the guitar. I play the guitar, bisigura ngo ntibisigura gutamba, oya, bisigura ngo ndavuza igitari. Urya muntu avuza igitari ashaka kuvuga ati I play the guitar, bisigura ngo ndavuza igitari. Ntibisigura ngo ndavyina igitari, oya, ni ndavuza igitari. Kuvuza igitari, to play the guitar, tuvuga the guitar ni gitari nyene. Tuje ku ndwi, how is your family.
nigihe umuntu mukaramukanya ukaca mubaza ati mbega umuryango umeze gute, how is your family, umuryango umeze gute. Tuje ku munani, you look busy, you look busy bisigura ngo nigihe umuntu akuraba akavuga ati bibonekana ko bibonekana ko uri occupé, bibonekana ko ufise akazi kenshi. Mu Congereza uca uvuga ngo you look busy. Hanyuma kw'icenda, you look sick, you look sick, you look sick. Ni igihe umuntu akuravye akakuraba akavuga ati wewe usa n'uwugwaye kweri, ndakuravye usa n'uwugwaye, ubivuga uku. Mu Congereza uvuga uti you look sick. Tuje kw'icumi, call me if you need anything. Aha ni umuntu agukunda akagufasha akaguha ibintu ukamushimira ati murakoze cyane, muragize neza, aca akubwira ati no, don't worry about that, just call me if you need anything. Abakubwiye ngo uzumpamagare igihe uzoba ushaka ikintu ico arico cose uzoba ushaka, uzumpamagare. Rero ni ukuvuga hagize ikintu ushaka uca umubwira ati ndakeneye iki, agaca agufasha. Tuje kw'icumi na rimwe, may I help you, may I help you. Iyi ni imvugo nziza cyane yo gusaba umuntu kugira ngo umufashe. Ti mbega noshobora kubafasha, noshobora kubafasha. Ubu uriko uramubaza ati mbega ndabafashe. Ushobora kandi kuvuga ukavuga ati could you help me, could you help me. Nicyo gisigura ngo mwoshobora kumfasha, canke may you help me, nacyo nyine gisigura mwoshobora kumfasha. May you help me, could you help me, can you help me. Ivyo vyose bisigura kimwe, mwoshobora kumfasha. Mugabo iki nacyo gisigura iki, murabona aha cyo gisigura ngo noshobora kubafasha, ndabafashe, murakeneye ubufasha. May I help you, ndabafashe. Tuje ku cumi na kabiri handitse ngo I am bothering you. Am I bothering you? Navuze ngo I am bothering you. Oya, ni am I. Nanditse ngo I am bothering you. Mugabo ni am I bothering you. Mu Kirundi bisigura iki? Mu Kirundi bisigura ngo mbega ndiko ndabagora. Am I bothering you? Mbega ndiko ndabagora. Rero iyo ushaka kubaza umuntu uti ubwo sindiko ndakugora, mu Cyongereza uvuga ngo am I bothering you, to bother. To bother bisigura kugora umuntu, kumukoroga, kumugora, déranger muri ubwo buryo, canke iyo yibere mu bintu ukaguma umubwira ibintu bitaca ntibize, no kumugora. Rero uvuze ngo am I bothering you, ati ubwo sindiko ndabagora. Hanyuma 13, I agree with you. Aha iki tukoresha mu byo twita expressing agreement. Ni ukuvuga iyo uri kuremeranya n'umuntu ku bintu avuze uvuga ngo I agree with you. Hari abantu bakora ikosa ngaha bakavuga ngo I am agree. Nikibaho uruvuga ngo I am agreed, I am agreed, aho kiravugika. Mu kuvuga ngo I am agree sico, ni I agree with you. Hanyuma 14, what did you say. Aha nigihe uri kurabaza umuntu kugira ngo asubiremo ivyo yavuze. Could you repeat? Mwoshobora gusubiramo ivyo mwavuze, uvuze gute, canke umuntu ishaka ko kwibutsa ivyo yavuze. Uvuga ati what did you say, wavuze ibiki, wavuze ngwiki. What did you say, wavuze ibiki. Bandanye 15, do you have a pet, do you have a pet. Ati mbega urafise imbwa, akayabu. Pet ni bijya bikoko ubona abantu bakunda cyane, usanga batemberana navyo, imbwa, akayabu. Izo nizo pets tumenyereye cyane abantu bakunda, ariko hariho n'ibindi bikoko abantu bakunda gutemberana navyo. Rero iyo umuntu akubaje ati do you have a pet, ni ukuvuga urafise igikoko canke agakoko utunze muhira mukunda gutemberana canke ukunda. Urafise imbwa, urafise akayabu. Muri ubwo buryo nibwo twita pet. Pet ni murazi hari abantu bakunda imbwa cyane, bakunda ubuyabu cyane, usanga muhiri wabo mpaka bwa kamaho ewa nagapfuye acarondera kandi ubwo nyine nibwo twita pets. Rero umuntu akwaje do you have a pet, abakwaje ko ugafise. Hama 16, may I speak to you,
aha ushobora kandi kuvuga ngo may I speak with you, may I speak to you, may I speak with you. eh, izi ni inzira zibiri dushobora kubazamwo umuntu iyo ushaka ko muvugana kimega ntushobora kubavugisha aha ni mu cyubahiro umuntu kiraza ko ufata umuvugisha ngo ibi n'ibi n'ibi manza umusaba uruhusha aguha akanya ko kuvugana nawe. May I speak to you, may I speak with you, abikwemereye ati yes, atemeye uca uvuga ugaca umubwira ivyo ushaka ko muvugana. Ego niyo nzira nziza rero yo gutangura kuvugana n'umuntu, ni vyiza kumanza kuyimusaba. Tuje ku 17, where are you from, where are you from, where are you from, where are you from bisigura ngo si uvuye he, oya bisigura ngo uva he. Uri nko mu mahanga barakubaza where are you from, oh I'm from Burundi, I'm from Rwanda, I'm from Tanzania, I'm from Uganda, I'm from Kenya, I'm from any country, just you have to mention your country. Aha baba kubajije ngo uruwahe, donc uva mu gihugu icahe, where are you from. Canke nk'umuntu ari ngaho i Bujumbura tukamubaza ati where are you from, muri ico gihe uba umubajije intara avamwo. I'm from Ruyigi, I'm from Rutana, I'm from Bururi, I'm from Cankuzo, ubwo tuvuga intara. Donc akajambo where are you from baba kubajije origine iyo uvuka ntabakubajije ngo uvuye he. Birumvikana cyane uwo afise ikibazo yokibaza, nkuko nababwiye abataragira subscribe muyigire kugira ngo tubandanye twigira hamwe icyongereza kandi kugira ngo bitwereke ko tutariko turatamba kwirorera. Thank you very much and see you in the next lesson.